Inkuru nziza Yezu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda. Nahazwa Mukama. Ashitse ku nkombe yo hakurya mu gihugu c'Abagadara, Yezu asanganirwa n'abanyamashetani babiri bazukurutse mu mva, bari bacitse inyamasa. Nta muntu yubahuka kujana iyo nzira, baca basemerera ngo, mbega dupfiki mwana w'Imana, mbega wazanywe ino nukutudurumbanya hataragera. Hagasangwa hafi yaho hari ubusho butari buke bw'ingurube ziharisha. Nyamashetani aramusaba ngo, niwatwirukana uraturungika muri burya busho bw'ingurube. Nawe ati gende. Avuye muri ba bantu yinjira muri nyangurube, bwa busho bwose buvaho bwarisha bwita mu kiyaga buhonera mu mazi. Abungere nabo barahunga, bashitse mu gisagara barigana vyose na bimwe vy'aba banyamashetani. Igisagara gihagurukira rimwe kuraba Yezu ngo bamubone, baca baramutakambira ngo abavire mu gisagara cabo. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Nagomba mu kuzirikana aya majambo y'Imana tuyashingire na cane cane kukuzirikana kuri iki kintu gikomeye kandi ari umwitwarariko ku buzima bw'umwumwe. Ninde vy'ukuri atunze imbere y'Imana? Ninde atunze? Ko twese dushaka gutunga, kandi imvugo y'uyu munsi twese tuba bagwiza tunga. Mufuko wose ugira amahera ashesekaye, mwa wose uronka icyuge. Twese dutunge tumererwe neza, mbere ugasanga umenga tugomba gukoporora itunga nkarijya ryaba twitango n'abakoroni bacu. Mugabo Mukama abirabira kure. Ko iyo tuvuze itunga kenshi tubona umuntu yadugije ibintu, afise ikiduga ciza, bya biduga bebu bigeze kuri vezinga, sinzi ko ari 11. Bya bintu byose bikwegana, sayangana, yambaye amayero, yambaye nako kunavuga amayero. Tuyakenye twese. Yambaye ama oro n'amadiama, ujya mu naratunze yarakize. Hajya mwibaza ko Imana igarukiriza kuri ibyo tubona inyuma, ariko na cane cane ikaraba umutima wacu. Ndayifatiye kuri iki gisomwa ca mbere kuko nk'aya majambo mwumva kaze gutya. Amosi yashikirije igihugu c'Imana, Imana imutumye ati nkura mu matwi izo ndirimbo zanyu, ivyo bisabisho vyanyu, ivyo ayo masabamana yanyu biranduhisha. Aranda azotuma Isaya akagira ati ndabura naho ndabihungira. Erega Imana bugiye aragowe. Ariko murazi kubona nk'ubu Imana ikubona, nibaze twebwe ingene tubabara. Ukabona nk'umuntu aje agusasa kwa karimi agutwengera, kandi uzi neza ikiri mu mutima wiwe, uramuzi neza, ariko ukihangana. Wana kujya kuntu nka Yezu yihanganiye Yuda, arazi neza imipango yiwe yose. Yezu ntirigwa yamamu ryagagura giriki, akamuha umwanya we wose. Arazi neza ko ari umugwi w'abatumwa yiyorobetse, arazi ibindi ariko ararondera. Mugakamureka. Imana rero itumenya gutyo. Hari igihe tubona umenga iyo twagize nk'amakuba ku bintu bitaroranye mu buzima canke n'imbere y'Imana, tukabona umenga ntacyo twabaye, kandi tukaza tugasenga tukerekana yuko twebwe turaba Imana afite, kandi dukorera muri Radio Maria. Mbere twe dukora ubutumwa ambavu y'umuvye Bikira Maria. Mugabo Mukama azi umutima wawe, nkamwe nk'ubu yoza. Mugabo atubwira muri rusangi kugira ngo umwe wese ashobore kuronka akaryo ko kwiyumviriza mu kuri imbere y'Imana.
suko umukama agira ati abaza kunsenga mwese muze mugororotse nk'abamarayika, ariko arakunda cyane umuntu aje mukuri. Burya umukama arashobora gushima akapresya gose nk'umuntu atashoboye no kuza gusangira, kuko azi neza yuko hari ibintu akeneye kubanza gutunganya imbere y'Imana. Gusumba ubundi agira ati none jiwe ntasangiye, riga abantu boca bibaza ibintu byinshi, be patiriwe twamadukorana imisi yose yava yibaza ibiki. Mugabo Imana ikabikuzi mu mutima, wewe urashobora kuzukakira ko gakate ugatayira akagakate kamwe kakorewe hariya mu bakararisi yeza atarimwo. Muri kwa mupatiri yigeze kubaza ati mbega nk'ubu imbeba zimenye itabere nakuro zikajya amahostiya zoba zisangiye? Zoba zisangiye? Ntizoba zisangiye, kuko ntizisangiye umutima nuri muri ayo mahostiya. Umukamara akagira ati attention, kuko iki gihe Imana ituma y'amajambo Amos mu bwami bwo haruguru bari baratunze baratunganirwa, bari baradandaje birakunda, bari baragiye mu migenderanire n'abandi birakunda, igihugu bona umenga kiri muco bita essor economique, kira umenga gushika nabo nyene batangura kwiyumvira bati turi mu bahezagiwe. Ariko Imana ikabona yuko ubwo butunzi nivyo byose biyitirira ko binyegeje amabi menshi, amabi yo kurya umworo, amabi yo kurya umupfakazi, amabi y'abantu bakomeye bahonyanga bato. Hari ahandi hantu mu buhanuzi imbere gatonya Imana imutumiti be mwibaza bijya bintu ko ntavyumva, aho muji inama mukagira muti ngo n'umworo tuzomugura inkweto, naho nyene nka zimwe zaheze hariya kuri taro nk'ikirato capati canke cyumenyesha Imana, ngo nibikumbi tuzobigurisha, nzokina amacenga yose ntibazomenya ingene ndabicamwo. Ariko kina amacenga uhenda abantu, Imana irakuzi mu mutima. Nico gituma hari ahantu Yesu yavuze ubuhigwe abantu b'amacenga badapfa bashikiriye, agira ati ngo hahiriwe abari n'umutima mwiza nibo bazobona Imana. Hahiriwe abantu bari n'umutima mwiza nibo bashobora guseruka bagasenga Imana, Imana ikabiyumvamo. Gusumba abo kwibaza bati twebwe bimeze neza ariko babitse umutima mubi, mbere ububisha, ubunyanganyanga, uyu nyene uri kuratwinjirana, uri kurica ubuzima, uri kurica ubuzima. Umuntu ashobora kwibaza ati none Imana ntikunda abantu bubaka ibintu bagatera imbere bagakayangana? Si ivyo. Ariko Imana ntimeze nka twebwe dushobora kubona nk'imva tukagira tuti ijya mva ni nziza, ariko indani harimo ikintu kiboza, ikintu capfuye. Kandi imva y'uwo bahambye mu kirago n'undi bubakiye ukamengana akazu kari ngaho umuntu yoja kamakaro, bitandukaniye. Kwimbere hose hari ibintu vyapfuye, ivyo vy'inyuma murazi yuko ashaka kuzigihusi ikabirandura, ariko indani birahambaye ivy'indani. Suko mutoja gushariza imva z'abanyu murantunga, ariko n'uburohero mfatiyeko kugira ngo twumve yuko igihe cyose tuza gusenga, igihe cyose tugombye kwinjira mu, sinzi ko murabona yuko ecclesia kintu ikitumenyereza mu gisabisho, igihe cyose ubanza kwinjira mu gisabisho ikabanza babwira iti saba ikigongwe. Uko gusaba ikigongwe ntibicike formule, ikintu cyaringanijwe. Oya, bikubera akajyo ko kwinjira mutima wumva uti mbega nzanye ukuri kuhe imbere y'Imana. Kuko ngo wa mutoza kori yazanye ukuri k'umuntu atozi kora akanyonora akagira ibindi, yari kubise kugikiriza imbere y'Imana mukuri,
Imana iravuga iti wewe nakumvise. Uwundi nawe umenga ariko akorera kubonwa n'amaso y'abantu, guhimbara kwihayira Imana atahatana kimwe agabanya. Imana igashima abantu batunze, ariko batunze ibitunganye. Ivyo rero twokwita umugisha n'umuhezagiro. Uyu munsi ari abantu bariko baravuga ngo umugisha n'umuhezagiro, ubwo ni ibintu bivuye mu butungane bw'Imana canke n'ibintu byose umuntu yakinyamanyanga. Kuko rero nibaza ko ari abantu baza gukenguruka bakabwira Imana bati pati turazanye icicumi, umutima agira ati ntibamfashe, ariko Imana yaragufashe. Kuko bijya binoti uzanyemwo hariho umutima uvyanditswemo. Harimwo ibiki? Bijya bintu biduze mukanya isase kabona umenga ibintu biraduze nk'ikizinu, harimwo ibiki? Mukamara abaza ati harimwo ibiki? Kuko ushobora gusanga kijya kintu kiduze inyuma c'ibifaranga canke kiboneka inyuma c'ibifaranga, ushobora gusanga harimwo amaraso y'umuntu, ushobora gusanga harimwo umworo yariwe agapfa nabi, umuntu yakoreshejwe nk'igikoresho agapfa nabi. Inyuma ya bijya bintu rero bikayangana, Imana ikabona iti inyuma hari ibiki? Nivyo rero, nivyo bikora ku mutima w'Imana. Hari ikintu ngoma ndababwira icara neza gihava kibatangaza. Imana yokenguruka rwose igahezagira urubanza ruciwe neza nko muri sentare, rukarenganura nk'umupfakazi, rukarenganura nk'umukene yagira aribwe n'umuntu w'umukuru agura abantu n'ibiturire amatonga kaneksa. Yoshima urubanza rwiza ruciwe, umuntu akarekugwa ntarindire gutanga n'ikindi giturire cyo kugira ngo arekugwe kandi yaracira urubanza rwo. Ubwo Imana yo rukenguruka ikaruhezagira gusumba urukorane runini rwakoranije abarundi bose, abapasitori bakaza, abasenyeri bakaza, abashehe bakaza bagasenga, ariko rurimwo abantu baza kuja muri reception bagahana amazi bateye udushinge. Ivyo Imana ikavuga iti biranukira. Naho vyarimwe abantu bakomeye ngo basizwe amavuta, cyo muri sinzi n'umuntu yumva ngo je ngo nasizwe amavuta akomeye. Iyo ndamubaza namaza nti yo baramahoki, yo baramamesa, yo baramausa, yo baramahoke, yo baramaoliva. Amavuta akomeye cyane si ibyo by'inyuma, ni ingingo ikuri mu mutima. Kuba patiri, masera, amabatisimu, amakonfirmation y'abantu benshi bikorana amarozari ntaco bivuze igihe bitatu vyaramwo umwitwarariko w'ubutungane bw'Imana mu mutima wacu. Suko tuca tuba abamarayika, mugabo uwo mwitwa bakagira uti ibi bintu ntibiratunga, ntegerezwa kugwana nkatabaza umukama, nkarondera ingene ndinganiza nkagwa mvyuka kugira ngo bifate inzira y'Imana. Simpendwe nuko ngo ndi mu vy'Imana, ndi muri Radio Maria, ndi mu biki, mu bisabisho, imbere y'Imana jewe narashitse. Naho nokora amanyanga, ahubwo wewe urayabazwa cyane gusuma umupagana atamenya Imana. Niho mwumva rero Imana ikara, kuko Imana irazi yuko ivyo bishobora no gusambura igihugu. Nimwaze mwango igihugu gusa gisambugwa n'abarobere bavuye hanze bakarasa bagasambura ibintu byose bakagira. Oya, bajya baza kurasa canka abandi bose bagumuka bakaja mu gihugu konone karaki kadurumbana, biba vyahereye mu mitima y'abantu, iba yamaze kuza irononekara. Bihera ngaho Imana ikagira iti ivyo murekerana mukamendesha ibisabisho byanyu nko kumenga nivyo ndya, ibishikanwa byanyu kumenga biramvyibusha. Jewe nkubise ingene Imana ituma ku gihugu cyacu ati naho nosonza siwe ndoza gutura inzara yanje, kuko ibiri kwisi byose nivyo wanje, inka zirisha mu mirima zose ni gwanje. Reka rero kwihenda, kuko bwa mbere umukama
ashaka umutima wanje uzanana muri ivyo byose ndamuhereza by'ibisabisho, amashikanwa turinganiza by'amasabamana, by'imisa za Radio Maria, z'ibisabisho, umukama tumusabe ntitwinjiranwe n'ubwiyorobetsi kubera kutigaya mukuri, kubera kugomba kutiteranya canke kugira iki ukabona umenga uri urapfukera ibintu bibi muri wewe. Harazi igihe ugasanzara, harazi igihe ugasanzara, ikibi kikagusanzara. Imana kuko ibona kuri zingene yaremye umuntu, ikabona ibi bimwe bingene vyinjira, igahagurutsa umuhanuzi ikagira iti reka ndamutume. Dusaba umukama kugira ngo natwe tuba abantu batunze igitunganye. Imana ishobora kuza igahezagirwamwo rero, igahabwa mwishikanwa riyininahaza vy'ukuri. Mu nkuru iza naho kungene vyaserutse, mwumvise ingene Yezu yirukanye amashetani kayahindira mu ngurube. Abanyakamenge boca barasa hejuru ati utubenze twose atumariye mu kiyaga. Murazi ko bakunda akabenzi, abantu nibo bajya akabenzi cyane gusumba. Abanyagisagara baraje ubutunzi bwose bwacu abonereje hariya mu mazi. Aheje kubakura ko amashetani arayirukana, mugabo baca bamuhindukira nawe baramwirukana. Ukabona ibi inyi bibaye, hari ikintu heza agomba kutubwira. Amashetani asanzwe ari mu buzima bw'abantu, Yezu arashobora kuyirukana gose, aramubangukira gose. Mugaba amashetani ari mu biharuro by'abantu, ndakura mwaka ayaragora kwirukana. Murabona ingene agisibije, akaniga ubuzima bw'igihugu, akaniga ubuzima bw'imiryango, akaniga ubuzima bw'ubuzi n'ahantu, amakarikire. Abantu baharura ingurube zipfuye ntibabona umuntu arokotse. Yezu akagomba kutubwira ati ubukiro bw'umuntu naho yo bari umwe, ubutunzi bwose bukagiramwo, mugabo umutima umwokize. Hari umutama mu batanguye Radio Maria, yatwaye umuryango wa Radio Maria imyaka itari mike aheruka guhera, yakoranye n'aba ba Papa Yohani Paulo wa kabiri. Yigeze kuvuga ati une âme qui se sauve n'a pas de prix. Yama yicaye imbere y'amantene y'amaradiyo yose, iyo ari hariya mu Butaliyano yarafise ibyuma, yama yicaye imbere ku buryo bw'uko nka twebwe antene ishobora gupfa hari inanzegwe tukaba tutarabimenya, akampamagara ati Pati gira tekinishe wanyu hariho antene yo hari idakora. Umutama yitwa Ferrari ko yagira ati iradizimye, hari umuntu yari gushobora kumva ijambo risohotse rikamukiriza umutima warugiye kugwa mu gaheza kumwijima. Nta na kimwe ntiyashobora kujyama ngo asinzire yumvise nk'ubiradiyo ihagaze. Ukagira ati umutima umwokize kubera kumva ijwi ry'Imana riciye mu radio, nta gaciro ufise, nzoheba ibintu byose ndabitange. Iyo mutama n'abandi amutangarira gose. Kumva ubukiro bw'umutima w'umuntu, ingene n'iteka ry'umuntu. Iyo tuvuze ubukiro bw'umutima w'umuntu, ingwanze ngo n'umutima kijya kibiribiri, n'umuntu wese ava mu gihagarara ikicari hasi c'inabi, ari nabi y'umutima, ari nabi y'ubuzima, n'ivyago vyamucunyacunye, ukabona ko ari umuntu menga ntiyasokorotse mu w'Imana yashatse, agakira agafata iyo ntumbero. Uyo muntu n'agaciro gakomeye kose imbere y'Imana. Ahandi hantu Yezu azovyerekana ingene umuntu ari n'agaciro gusumba ubutunzi bwose. Agira ati byo nahimba umunyakabi umwe yigaye agatera akanyamuneza kenshi gusumba mbere n'aberanda 99 atakabiyagiritsa. Yezu arabaca mu twenga ati ivyo bihoro vyawe sivyo. Yoheba 99 akazisiga mu gahinga akaja kurondera imwe yazimiye. Nakajyo keza kugira ngo natwe turabe ingene twiyumvira iteka ry'umuntu. Gutunga vyinshi
ntivyari bibi. Mugabo umuntu atunze itunga riduza abandi mu iteka kandi rikamutera iteka imbere y'Imana, uyo muntu abatunze. Bereza akagira ati n'iryo tunga ridatunganye gerageza musubire muri rondeze mu butungane abagenzi, murishire mu rukundo. Nimba warasahuye ibintu ahantu vyari kugira neza abantu benshi, reka kwibaza yuko uti utanze ikimperezwa kinini kumenga uzobifuse. Oya, uko siko kuvyishura kwiza. Kumbure subira mu kanywa ko mutima wawe, bari abantu bose wononeye kubira ibintu warunzi wawe, usubira ugende wibahezagiza, uzobugize neza. Nayo kuzanira umukama ngo utanzemwe imperezwa, urayihumya amaso umengo yihaye igiturire, ntihagire ibyo uzonyagiriza naguhaye ko. Imana suko ahubwira aba, kuko kuri yo subwo butunzi uzanye, nibajya abana bayo bose bapfuye, kuko wafashe ubutunzi bwose ukabwigarurira, ukabuza abandi ko batera intambwe bakaba abantu babushitse imbere y'Imana. Ntibigarukire gusa ngaho kukura mu matungo, ariko umwe wese arabe ingabirano yose afise n'ubuzima afise n'itunga. Mbega ndabikoresha gute ngo uwundi atunganirwe ashobore gutera intambwe? Ndabisangira gute n'uwundi? Dusangira gute ibi vyose by'itunga ry'ubuzima bwose dusangira mu buzima bwa misi yose? Tuhagaragaza gute wa mutima mwiza? Kuko bene abo rero, abo barahura n'Imana, aho abandi bahura n'imigigwa ihera inyuma gusa. Dusaba umukama ngo imigigwa yacu yose tugira yuko umusenga, kumuninahaza, kumuhesha icubahiro, kumushira hejuru, yame yuzuye uwo mutima mwiza, umutima wo kwamaturondera igitunganye mu buzima bwacu, hagati yacu, mu kibano, mu mpande zose z'ubuzima. Umukama abidukomereze, ukwikukira kw'igihugu cacu gushike ngaho, kutugira abantu b'igihugu c'abantu bari integre. Ibyo bintu byaragiye no kugwana abantu b'iki gihe, hari naho bizosaba kumbura amaraso ya bamwe bamwe, inyungu za bamwe bamwe, kugira ngo bisubire kugaruka. Dusaba umukama kugira ngo niyabigusaba, niyabinsaba, kugira ngo uko kuri kwirukana amashetani boshe ubuzima bw'abantu nikwigere kuzimangana hagati yacu, nigwire kuzimangana mu mitima yacu, kubera kuremegwa n'ibibi byacitse umurandaranda mu buzima bw'abantu.